Leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ufatikanije n'ubushikiranganje bwo gushigikirana imibano agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira biri n'iteka yo kumenyesha abene gihugu bose ko ya misi mikuru yahariwe gushigikirana mu kibano n'amakomine izoba kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatandatu Nyandagaro hamwe na bukeye bwaho kuwa gatandatu igenekerezo rya Nyandagaro umwaka w'ibihumbi 2021 kuvyerekeye umunsi mukuru wahariwe gushigikirana mu kibano uzoba kuri uyu wa gatanu abajejwe intwaro basabwe guhimiriza bene gihugu bose imvukira ndetse n'abarundi baba hanze y'igihugu kwegeranya no gushikana mu bibanza ababijejwe bazobereka ku mitumba canke mu makartier imfashanyo igenewe abatishoboye n'abazoba bahuye n'ibiza bitandukanye ibizotangwa ni nkibi bikurikira ibifungurwa bitandukanye ivyambagwa amasahani amasafuriya amasuka amafaranga eka ico cyose umuntu ashoboye kuronka kandi kikagirira akamaro uwo bagihaye kubifuza gushikiriza mu buryo bw'amafaranga bazoyacisha ku makonte yuguruwe ku ntara umuntu avukamwo canke abamwo uyatanze agasabwa kuzojana ku mutumba avuka ko canke quartier abamwo azogende yitwaje icerekana ayo yatanze kubijanye n'umunsi mukuru wahariwe komine uzoba kuri uyu wa gatandatu haraheze imyaka 8 abarundi n'abarundikazi duhurira hamwe kugira ngo twiginane kuri uyu munsi mukuru wahariwe komine uyu mwaka ukazohimbazwa rero igenekerezo rya Nyandagaro 2021 twaraye duhimbaje umunsi wahariwe gushigikirana mu Burundi n'amata azoba avyaye amavuta rero uyu munsi ukaba washinzwe kugira ngo uhakaryo keza abavuka komine hamwe n'abayibamwe bose eka mbere n'abarundi baba mu mahanga ko kurabira hamwe ingene ubuzima bwa komine yabo bwifashe basuzume ivyaranguwe bongere bafundike imigambi nyamukuru y'iterambere ry'ikomine yabo hamwe n'uruhara rw'umwe wese kugira ngo iyo migambi iranguke uyu munsi mukuru wa komine rero ukaba ari akaryo keza ba musitanteri b'amakomine bazoba baronse kugira babwire abavuka komine intambwe komine igeze ko mu bisata byose by'igihugu uyu munsi mukuru kandi nakaryo ko gushira mu ngiro imigabo n'imigambi ya leta mvyeyi leta nkozi yubakiye ku civugo ngo turi kumwe twese birashoboka kana tsinda Uburundi no murima rusangi umwe wese afisemwo ikibanza n'igikorwa kugira ngo ntucike ishamba umurundi wese akaba hamagariwe guterera agacumu k'ubumwe mu guteza imbere igihugu cacu bihereye muri komine avukamo umurundi wese akaba hamagariwe guterera agacumu k'ubumwe mu guteza imbere igihugu cacu bihereye muri komine avukamo nico gituma twagomba guhamagarira abarongoye amakomine hamwe n'abafise ico baterera mu iterambere rya komine iyo bari hose ko umunsi mukuru wobaha akaryo ko gusuzumira hamwe imihora mikuru igana iterambere rya komine yabo nayo ikaba ari nkiyi ubwa mbere mu gisata c'ubutunzi ukwiga neza uburyo bwo kwegeranya amafaranga yinjira muri komine n'ingene akoreshwa ku mugaragaro
guteza imbere igisata c'uburimyi ubworozi bw'ibitungwa nabo by'ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi bugiye kwegereza abahinga karuhariwe muri ico gisata ku migwa mikuru y'amakomine, kubungabunga umwimbu turonse no kwiga uburyo bwo kuwuhingura, kubungabunga no gucungera amatungo kama ya komine, inyubako rusangi aho twovuga ubutare, amatongo ya komine, ibibanza bikingiwe hamwe no gukingira amasoko, kugwiza ibitegwa njabukamazi bizana amafaranga y'agaciro. Ubwa kabiri, mu gisata c'iterambere rusange, kugira integuro y'imigambi y'iterambere ry'imitumba hisunzwe ibitabo by'imigambi y'iterambere by'amakomine, ico twita mu gifaransa plan collinaire de développement, guhimiriza abenegihugu kwitabira umugambi w'amakomine n'ayandi mashirahamwe yo kwiteza imbere, kuko ari bwo bwinjiriro bw'iterambere rusangi, na cane cane kugira imigambi ifatiye ku mahinguriro mato mato n'inyubako rusangi, amavuriro, amashuri, amabarabara, umuyaga nkuba, amazu y'ubushinguro bw'imyimbu, guhimiriza abenegihugu kwitaba ibikorwa rusangi no guteza imbere ibisagara bito bito n'ibigwati kugira ngo baronswe amazi meza n'umuyaga nkuba byoroshe, gutegekanya no gushira mu ngiro imigambi mpuzamakomine, ico twita mu gifaransa projet d'intercommunalité. Ubwa gatatu, mu gisata cyo gukingira ibidukikije, kurwanya inkukura mu guca imikobeko no gutera ubwatsi aho hose hahanamye, kuza no gutera ibiti muri wa mugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye, no kugwiza imivyaro y'ibiti bibana n'indimo kugira igiti c'umukaratusi kinunuza amazi kigakamya amasoko gishobore kuzosubirizwa buke buke, kugwiza imivyaro n'ibiti bifasha kuzigama amazi no gukingira imyonga n'imitumba yihanamiye bassin versant, kugwiza imivyaro y'imisuna no gutera kumbibe aho amakomine ahana n'ibindi bihugu, ugusibura inkombe n'imiserege vy'amabarabara aho umuntu wese afise itongo rishika kwibarabara, ahasigaye hagakorwa mu bikorwa rusange. Ubwa kane, mu gisata c'ingenzi, gutegura ibibanza vy'iratiro bikwega ingenzi hamwe no gushiraho uburyo bwo kurata ubwiza bwa komine. Duhamagariye rero abavuka komine, amashirahamwe y'iwacu canke mvamakungu, abarundi baba mu mahanga, abagenzi b'amakomine, amashengero n'abandi ngo bazosidukane n'iyonka kuza guhimbaza iyo misi mikuru, baterere umuganda wabo, bamwe bose mu gisata basanzwe baranguriramwo imirimo muri ivyo tudondaguye. Naburya ibitabo vy'imigambi y'iterambere vy'amakomine bija byarabonetse mu makomine nka yose, ivyo navyo bikaba vyisunga umugambi w'igihugu w'iterambere uhera mu mwaka wa 2018 gushika umwaka wa 2027. Mu gusozera, twagomba gusubira kwibutsa ko ivyo byose bitoshoboka tutagize urunani mu gushira hamwe inguvu n'ishaka na karengo. Umutwe w'umwe ntiwigira inama, kandi ngo tubiri tuvurana ubupfu, ahandi naho ngo nyamwigenda ko ntari mirimeshi. Ivyo navyo bizotsimbataza ubumwe, bivyara amahoro, umutekano n'iterambere kuri twese. Tugire urunani duteze imbere komine yacu.